Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 ntwarante tubanze turabire hamwe uko imvura izogwa muri iyi ndwi haritezwe rero imvura izogwa ku rugero rushimishije mu ntara kama za Buyenzi mu migwa Kirimiro Mugamba Bututsi Buragane hamwe n'igice ca Buyogoma mu ntara kama zisigaye hakazogwa imvura iri ku rugero rusanzwe. Ejo mu gitondo rero hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Kayanza, Muramvya na Makamba. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Mwaro na Bururi, aho ipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara nka zose z'igihugu cacu uretse mu ntara ya Karusi hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Rutana, Ruyigi, Cankuzo hamwe na Kirundo. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwakoze kuyakurikira mugira ijoro ryiza.